Ifu y'imyumbati yarigize kimwe mu bifungurwa ngenderwako mu mabohero atandukanye mu Burundi. Amakuru RPA ifise nuko imaze ikiringo c'amezi 3 itaboneka mu mabohero nka yose mu gihugu. Mwibohero rya Gitegaho bamaze amezi 2 batayikubita ijisho. Amakuru dukora mwibohero rikuru rya Mpimba naho batumenyesha ko bamaze ukwezi kose batunzwe n'ibiharage vyonyene, naho nyene intica ntikize. Mu gihe ahanini abanyororo bo mu mabohero atandukanye bari batunzwe n'ifu y'ubugari bw'imyumbati bagakoza ibiharage, bamenyesha ko bagiye kwicwa n'inzara nihatagira igikorwa vuba na bwango kubera ugufungura nabi kandi bidakwiye. Abanyororo bagwaye indwara zitandukanye harimwo n'indwara zidakira batakamba basaba ko ubuyobozi bukuru bw'amabohero bwo bagarukirako kuko bamwe muri bo bamaze gusinzikara. Abegereye amabohero baganire na RPA bakamenyesha ko iryo kena ry'ibifungurwa mu mabohero ryama ryibonekeza uko umwaka utashe, ryoba rituruka kwiteba ryo kwishura amadeni ku badandaza bashinzwe gutanga ibifungurwa ku mabohero, kuko nabo badaheza ngo bishurire ku gihe aho baba batoye ivyo bifungurwa. Uruganda rwa RPA twahamagaye Sixte Vinyi ni Muraba, umukuru wa CNDH, kugira agire ico ashikiriza hama atwishura ko ari mu rugendo rw'akazi.